Umugabo niwe yari yaciye umugore wiwe inyuma acaza kukurondera wewe hama muca muraryamana hama muryamanye umugabo umugore w'ujya mugabo aca aragufata none yagufashe mwahejeje canke cyane iyo abagabo bafise abahabara usanga ku bagore babo bitwara nabi cyane icambere usanga umugore atajamba afise yamubwira ko umugabo yamari bize cyane usanga nyine uwo yitaye hari iki wamuhabara none wewe kubera iki wabaye umuhabara wundi mugabo kandi uzi yuko abagore umugore ujya mugabo uza kumubabaza from Ladies and gentlemen, boys and girls, it's another beautiful day, another blessing. Nundi munsi dusubiye kandi kugaruka kuri Yaga Tech. Ndi kumwe na Mireille Mimi, numwe mu actrice bakina filme neza mu Burundi, arakunda hall yo muri chambre, yende ucubona zirya hall ngene ziba zimeze, duratora ama filme. Bike bintu nivyo canke? Oya n'ibikino. Ntabwo abari byo abantu benshi bakunda kwifata nkuko menga nibwo buzima umuntu ababayemo ubwo bumbwire yuko nyene hajyanye no nawe uburyo buri kuriyumva biba ari byo muri filme nyene cyane nibyo muri filme hajya biherera hajya nyene ibi bizu ibiki umve hajya mbere birashika n'uwo muba muri ko murakina ugasanga ntimunazinanye ugasanga muhuriraho nyene ku kazi gusa uzina haba na nimero ya telefone mbere atani yufise nuko bimeze wewe uhora reka dutangure kwaza ndakere kwaza ubwire uri kurayiraba ijya filme kuko hari amahole amwamwe turatura ama filme ugasanga uri muri chambre nyo turiko turavuga uri kumwe n'umuntu umuhundi mugabo ugasanga yagufashe yakuguye mu nda ariko aragusomagura kandi amabizu central hari abandi bantu baba bari muri kamera inyuma ya kamera canke ni memwe nyene na cameraman tuba turi beshi ntituba turi twenyene mu bisanzwe filme iriko irakinwa n'abantu beshi baba ko baraturaba hari habaraba amakosa bakavuga ati subiramwo akamwa gakoze nabi gasubiramwo ati wamuhaye ikibizo fo mwongere musubiramwo ugasubiramwo mpaka ubikoze neza nkuko biba bishikenewe nuko bimeze okay guys uvuze ko ndi kumwe n'umwe mu bakobwa bagerageza nyene gukina filme nziza kandi bazi ku experiment batajya umunwa ku bintu vyerekeye filme batubwiza ukuri premièrement ndakwakiriye kuri Yaga Tech urakoze cyane uranaberewe cyane urakoze filme zo mu Burundi babafise abakobwa beza Mana yarahezagiye akajuke ko kadasohoka oya ndiko ndavuga ari umunsi wawe uri kugenda gute uno munsi no munsi uri kugenda neza ndashima Imana yego premièrement ndamukize ko radukurikirana ndabaramukije ndabahaye mwiriwe na mwaramutse bipfanye naho baherereye hamangomba ndababwiye nyine ko ndabakunda cyane yes iyo ushitse ahantu abantu batakuzi ari gambere uhinji kenshi ukunze kwipresenta gute kuri abo bantu birangora cyane ndi umuntu mpoze cyane mpoze ku bantu tutamenyeranye ariko kubo tumenyeranye ndabisanzura ko cyane muga kubo tutamenyeranye mbanza kubiga nkabamenya birangora kugira nshoke ndabisanzura nkomeze uca wipresenta gute babwira yuko nyene shitse ndababwira ko nitwa Mireille zina giwanje hama ntaca nihorera ntaca ndindira nabo ko bavuga Ego okay tumanze tugaruke kandi kuri filme gatoyi hari abakinyi bakina filme benshi b'abarundi tumanze duhere na Hala 5 abarinzi batanu bakina filme ndundi ukunda cyane kandi uvuga ati turi muri bwa bumwe guteza imbere filme bano bantu bariko bariruka cyane uwa mbere duhaye Hala 5 ninde abariko barakina filme b'abarundi kazi Vraiment uwa mbere ni Fanny Lavina Hala 5 Fanny Lavina yubahwe yego vraiment kandi twaramo neza undi nawe tukiri kwa Fanny Lavina tukiri ngaho nyene niki kintu ukundira Fanny Lavina kintu ndamukundira nuko nabonye role zose azishoboye nta nimwe dashoye nabonye ashobora gukina
nk'ijya filime y'urugo oui ukina nyene ari umuntu aciriritse oui vraiment n'abantu bake wo kwibaza yuko yobishobora ariko urabona yuko abikora neza. Akajambo kamwe kuri Fanny Lavina turagenda kwa kabiri. Ndamubwira ko ndamukunda kandi ndamukurikirana cyane. Namwe bihora bishika mu kugira ama featuring ugasanga nk'uko tubona abasani ugasanga nka Dramati akoranye na B-Face ugasanga Mona Ward akoranye na Satibi. Rero namwe muramubwira ama featuring yiwawe na Fanny Lavina yo bitesa sana. Muramaze kwiyumvira gukina na film na Fanny Lavina? Oya ubwo gwego ntiturarugirako ariko twiteze yuko izogenda neza. Okay, uwa kabiri duhaye hala 5. Uwa kabiri ni Alfera. Alfera arangyohera cyane afise n'akaje keza rero sasa kameze ukuntu. Ego na Alfera ariko arakina umuntu nkunda kuraba abikora neza. Ikintu mukundira Alvera ndamukunda ariko ararira. Byogede n'akaje kiwe tu akaje keza. Ikindi kintu naho cyo kitakunezera kuri Alvera kuko nta muntu yamari perfect muri byose. Nta gihari fem. Okay, uwa gatatu ni mazina yanje ni Mireille. Oui. Nawe nyene abikora neza. Arakina bien. Arakina neza. Okay, babiri dusigaje n'abahungu. Ndashaka kumva abahungu babiri. Yo abahungu babiri uwa mbere nkunda gukurikirana cyane ni Sabas. Kubera iki Sabas? Sabas nawe nyene arakina neza gose. Biraboneka yuko nyene akina icazi. Hama wa gatatu wa gatanu mu bahungu niwe turangirizako. Hariho umuhungu nakunda kuraba yakina mu ihuriro TV. Yambaye yitwa gute? Ubwo si Alvin Smith? Kandi Alvin Smith yarakinye muri ihuriro TV? Ego. Mwarakinanye filme? Oya. Nari namaze kuvamo. Warumaze kuvamo? Hari umuhungu avyibusha ukuntu. Yasha yitwa ndamwibagiye nawe nyene arakina neza. Ko ndamwibagiye. Duko mwibagiye akazina. Ndamwibagiye izina. Yego cyane. Filme ndundi uri kuzibona gute muri uno mwanya kuko uri umwe mu bantu bakina neza kandi batuje. Guys nukuri ndiko ndayaga navuze ngo uri umukobwa urubatse? Ndi umumama. Uri umumama? Bafise abana? Akana kambere kitwa gute? Kitwa Christabella. Wow. Yego cyane ndakaramusiga Christabella kariga? Yego cyane. Hama filme ndundi uri kuzibona gute muri uno mwanya? Nisanzwe filme ndundi muri iki gihe. Je ndiko ndabona ko ziko ziraza. Kandi ndabona yuko imbere ari heza. Gusa no babwira courage. Abakinyi ba filme ntagiye ikintu kibaca intege. Bagiye courage. Abafana babakurikirana nibo naje kubariza uno munsi. Bakurikirana filme. Niyo mpamvu ndiko ndakora ibiganiro vya filme kugira ngo tubandanye dusupportinga abakinyi bakina filme. Kuko twari tumaze iminsi turonka imyidogo dukoresha abasani gusa. Uhora ubibona nawe yo TV online menshi. Niko bimeze niko mumeze mwebwe. Bamurondera abasani nyene abakinyi ba filme menga ntibabaho. Nabo nyene barabaho zamubarondera. Yego cyane. Wowe niko twabitanguye. Arakoza cyane kandi mukomeze. Nimuce murekera. None abakinyi ba filme hariho ibintu bimwe turatubona mudakora. Ibihe? Amafoto yanyu ntagaragara cyane ku mbuga. Iyo muri shooting nimutubwira ibintu ku mwanya nimutuma ko abamenyesha makuru tubimenye. Bihora biva kuki abantu babakurikirana barifuza kubona ubundi buzima bwanyu muba mufise mutari muri filme, ubuzima bwanyu bwo muhira, ubuzima bwanyu bwa behind the scene, kuza mukayaga mutari ko mukoresha ya majwi yo muri filme, tukayaga tukamenya ubuzima bwanyu. Nk'ubu hari abantu batari bazi yuko uri umumama. Hariho oya gusa biraboneka. Biraboneka vraiment. Yuko uri umumama. Biboneka gute? Reka ndakurabe.
urabona ko nabandi umukobwa aya biraboneka ko ndi umumama difference y'umumama n'umukobwa sinuyimbwira ngo iri ku myaka kubera oya oya gusa nyene si ku myaka mugabo uri kuraraba ingene umukobwa yitwara n'umumama uko yitwara biratandukanye sico kimwe okay reka tugaruke kandi kuko nguma nkinira ngaha muri filme kuko niyo mpamvu dushaka gutanga ibiganiro byinshi vya filme tuyaga n'abari muri filme sivyo ni izihe role zikunezera cane muri filme nizige navuze zo mu cumba cane zose ndazikina nta nimwe ntakina iyo yose iranezera ngira kuba ndayikinye neza gusa nabindi muri chambre iyo muri kumurakina amahole yo muri chambre niyo nashatse gufatira kuno munsi difficulty iri he canke ahantu haba hari akantu kagoye musanzwe atwebwe tutaza abafana mwebwe muba muri ko murakina bavuga ati hano hantu haba hagoye cane okay ahantu hagoye nawe urabyumva uri kurakinana n'umuntu mutamenyeranye yetaco muhuriyeko wakakubwira mwegere kujya nyine ko abakundana mufate nyine usanga bigoye udusoni turajamwo ariko usanga byagenze neza ugasanga mwabikoze ugasanga byabaye nyine neza aho abantu nyine babona ati bajya abantu by'ukuri bari mu rukundo yego cyane kandi atavyo murimo nibusa hole wowe umaze gukina yo muri chambre ukavuga ati ino hole kweri ndakunda kuyibuka cyane yaratumye niyumva nk'ukundi kuntu ndiko ndakina iyo role narayikinye gusa nibuke nyine byagenze mbese yari filime imeze gute nibuka ko menga ico gihe bace bafata ndariko umugabo yari karacinye mu mugore wiwe nibuka ko bace badufata nyene ntibyari byiza tu urumva wewe wari waciye inyuma uwundi mugabo ahubwo umugabo niwe yari yaciye umugore wiwe inyuma acaza kukurondera wewe hama muca muraryamana hama muryamanye umugabo umugore w'ujya mugabo acara gufata nawe urabyumva yuko none yagufashe mwahejeje canke ya dodo yasanga muri mission ya dodo yasanga nyene mission igomba ikogwe reka kubwira nta kintu na kimwe cyari bwatangure kubi oya ntaco ari bwabe muri umwanya wiyumvise gute ni reaction werekanye ico gihe nyene urabura nawe cabyumva urabura iyo uja niyo urabura aho wiyegeza kuva woguruka kuva wonyika bitari bukunde yene usanga babaye nk'akajuju umugore w'uwo mugabo aje kugufata n'uwo mugabo wiwe muri chambre yari yarazanye nande ari wenyene cyane ni kujya kuntu umugore ashobora gukwirikira umugabo pole akarabi yagenda mu gihe abamaze umugabo mwico gihe abamaze imisi umugabo yitwara nabi yego cyane iyo abagabo bafise abahabara usanga ku bagore babo bitwara nabi cyane icambere usanga umugore atajamba afise yamubwira ko umugabo yamari bize cyane usanga nyine uwo yitaye hari iki wamuhabara none wewe kubera iki wabaye umuhabara wundi mugabo kandi uzi yuko abagore umugore ujya mugabo iza kumubabaza from oya birashika hari ababikora babizi n'ababikora atavyo bazi ugasanga umugabo yigishije akavuga yuko ari umusore ata mugore afise ugasanga waruguye mwuko n'ababikora babizi akavuga ati ikiba kibe nzona umuti nuko bimeze nawe uwo munsi byaragushikiye urabona yuko wogira ikintu uhanura n'abandi ukababwira ati bujya gutwara umugabo wundi muntu si vyiza kandi birababaza yego vrem wowe tukiri ngaho nyene nk'abakobwa bakiri bato bataraba ba mama kuko we watwaye umugabo wundi mugore uri n'umumama cyangwa nawe wari ukiri inkumi nawe yaje nari nkiri inkumi wari ukiri inkumi utwara undi mugabo wundi mumama none
uhanura iki abandi bakobwa inkumi zo mu gisagara ca Bujumbura zikunda gutwara abagabo b'abandi bakabita ngo n'abashuga daddy ariko numva ngo biraryoshe nabyo ariko bitera ikibazo prema usanga umuntu yama muri stress ntabyo nohanura umukobwa yorindira wiwe nyene hako yoza gutwara umugabo w'abandi kandi bavuga ngo abajene ubu ngo ntaco bikura ngo abashuga daddy ngo nibo bafise amafaranga bakayatanga erega rero badukurikirana bavuga ati twebwe abashuga daddy nibo badutamwe inoti ivyo bamaze kwishiramo gusa nyene ngira abahungu biki gihe ntibazi gutera imitoma usanga nyene abapapa bikuriye nyene aribo bazi gutera imitoma ariyo mpamvu usanga abakobwa bagize batwawe je niko no bivuga ego cyane reka tugaruke muri la vie ya firme yiwawe ego hariyo firme maze iminsi ndiko ndumva yuko igiye gusohoka wakinyemwo kandi ni firme ifise izina ry'umuririmbyi wo hanze ariwe Rihanna iyo firme ndafise amatsiko yo kubona ingene izoba imeze nubwo itarasohoka premièrement kubera iki mwatoye izina Rihanna kandi iyo firme izoba imeze gute mu bisanzwe filime ni filime ikozwe ku buhinga ukomeye ni filime na soro ni wayifise nk'ukuboko cyane ni wari karayikora kandi vuba irasohoka ni filime nyene yitwa Rihanna nawe urayumva izo bitesa ego hama bayirindire mu misi mike irasohoka ego muri filme wakinye nkande wakinye nka Rihanna nyene wakinye gute oya je nakinye ndi umugenzi wa Rihanna twarabasazi twarabasazi frema turifuza kumenya ubwo busazi mwakinye muri iyo filme bumeze gute we na Rihanna kugira ngo tugire amatsiko cyane tuyikurindira n'igishika musanzwe reka turindire filme isohoke mu misi mike irasohoka muzobibona kandi mwitegure izobimara ashasi bwana oya sizimwe tumenyereye oya sizijya prema zobitesa uriko arayikora n'isoro niwe karayikora umwe yaramazi twara tumukora umukunzi wa Fanny Lavina burya barakundanye kwere cyangwa zari filme bijya ni bya filime abantu baca bibaza bari gukundana gute ko sora afise umudamu wiwe wewe wa muri kumwe na soro kenshi Fanny Lavina ntigeze akundana na soro oya karakazi gusa ibyo abantu barakunda kugira kubifatiraho nk'iyo babonye umuntu uko muragendana cyane bakunda kubibona yuko arakazi bakunda guca babona menga harimo iby'inkundo ariko atabirimwo tu of course reka turindire nigishika iyo filme ya Rihanna nizere ko ariyo nyine iri mu gikoni oya hariho iyindi ubu vuba cyane tugiye gusohoka tugiye kubatamwo tugiye kuryoherwa cyane siyo gusa hari iyindi gusa yoyo ntiturayitorera izina ariko vuba zirasohoka zose ku murongo yego kuko twamaze kuzikora zaraheze zisigaye gusa nyene murabizi soro yuko atakintu akora ngo kize kiza ari umuriro aritonda vrema aritanga cyane ico namubonye ico nabonye n'umuntu akora ikintu nk'uko menga ariko aracikorera aritanga gose vrema ico narakimubonye gukorana na soro bivuze iki kuri Mireille Mimi ni nk'iteka na rose vrema byaranshimishije cyane mbwiye kubona duhuye nawe ego twahuye mu bintu ntari niteze barampamagaye mbona niwe tugiye guhura byaranezereye ni umuntu ameze gute iyo muri ko murakinana ariko araba directinga kuko ni mu director aba ari inyuma ya kamera n'umuntu ameze gute soro n'umuntu mwiza cyane ico namubonye ko ni wa muntu ariko arakora ikintu
akora nk'uwikorera menga niciwe ni wa muntu adashobora hari ukuntu umuntu sene ishobora kumugora ugasanga yamugoye aremera akayimbara ko nk'isaha yose akiri karamubwira subiramwo gushika nta nishabagira aho abantu usanga bagize nishabu kumva nyene avuze ati je ndabihebye kureka ibikunanira ibi oya nabonye umuntu yitanga amubwira subiramwo akaja akamwereka agira ukukora gushika ubitoye uko abishaka kuko avuga ati iyo nkoze ibintu nabi nije mba nimaramaje ategezwa rero gukora ibintu neza ico nico namukundiye film aritanga cyane gose yego yes reka premièrement turindiranye igishika film yitwa Rihana yego je numva nshaka kuyumva abantu mu dukurikirana numva nshaka kumva Rihana ukuntu yari ameze muri iyo film yari umukobwa yambara gute yari umukobwa yakunda kunywa iki yari umukobwa yakunda gufungura iki yari umukobwa ameze gute tubwire basi yari umukobwa ameze gute kuko wewe wari umugenzi uzobura umugenzi wari hano ibyo rero mu birindiye sishaka kumenewe kuko ahantu banisha uburyohe reka turindire irindirana igishika gusa none we uri umugenzi wari hano hari akantu tubonye Rihana nawe tukamubona ngaha yicaye nga okay kumuntu ataramubona Rihana ameze gute basi wo muri iyo film Rihana n'umukobwa mwiza muremure arakurusha ubwiza afise utubiri twombi atwenze nyene menga izuba riratse okay ntavyibushe aragereranye kandi si muto afise taye nziza zamubona muri iyo film yeye reka tubwire abantu ati bagende subscribe kuri iyo chaîne izoca ko film izo chaîne yitwa gute longest film kubera ikizina longest film kisiguri musanzwe reka tuzozanana na mwene iyo chano yiyo ashobora kubisigura neza ico isigura kuko ngaho no bandamwinjiriye mu buzima yego okay reka rero turindire film ni yasohoka twizere ko tuzobatumira première itarasohoka turashaka kuyagana Rihana twumve atubwire bimwe kugira ngo abantu tuzozi kuraba film twayicashaye cyane yego cyane ari mu Burundi nyene Rihana ngaha nyene Rihana mu Burundi reka tubashimire abariko baradukurikirana ni kihe kintu tutogenda tusababwiye kuri Mimi Mireille canke kintu tuba tutazi cenga kantu ugomba dutemwe nyene nka Mimi Mireille Mimi urumva namazina guma kurikirana okay ikintu nagomba ndababwire nuko bogerageza bakaba baregeranya uburyo bwa YouTube kugira bashoye kugura amamega ko mu minsi izanye kuri turabaturamwo asha hazosha vraiment ibizoba byoroshe yes reka nanje ndagushimira umuntu ari kuradukurikirana uno munsi twe turi mu kiganiro no mu mama urabona niyo mpamvu twabaye pause guys iyo tugeze imbere y'aba mama turagerageza kuba pause tukakora ikiganiro kiri class nyene kuko je ndakunda aba mama wakunda kuberiki kubera abantu bitonda bamaze kubona ibintu byinshi kandi batahura icari cy'urukundo kuko ndazi nkaho urukundo ufise rurarenze ubakunda wongera unabuba ndanabuba okay ni byiza cyane okay reka ndababwira ati merci beaucoup umuntu twari duteramanye kuri uno munsi wibuke kugira like commentaire subscribe kabari gambere ubonye ino channel turi mu Burundi muri centre ville neza na neza hano tuyibahita kwa maître Muvayo Jean umupapa nkunda kandi nemera cyane Imana ibahezagire akajambo kamwe ku bantu bariko badukurikirana bafashe umwanya wabo aba boss bawe ndazi uraza kuraba kino kiganiro Rihana araza kukiraba Nsoro araza kukiraba Fanny Lavina Nolaske ba Amede bajya bose toge turataginga tuvuga amazina yabo basabas ihuriro TV baraza kukiraba ba Miss hariya baraza kubimenya ati wa muntu twahora dukorana kera ageze muri ibi ego cana akajambo kamwe kuri abo bantu nagomba ndababwiye ko ndabakunda cyane ndabakunda kandi ndazi nabo ko bankunda amatwi nsumira impano yawe yo gukina film yatanguriye kumenyekanira mu ihuriro TV
mu bisanzwe niho yatanguye kumenyekana ariko je natanguye gukina kera iri mutoyi twatanguye twakinira mu Carama dukinana na ba Natasha bajya bana ba Aprodehage gusa nyene twaraje gukina kuri commune mu Kinama tukabona yazungu baraje bakadukamera ntituzi gusa iyo byagenda yego cyane ntabyo nigeze mbona nagiye gukinira mu ihuriro TV naho rasanzwe nkina nubwo bitashobora kugaragara yego okay merci beaucoup reka tubabwire kandi ciao ciao tuzosubira naho ubutaha nzogarukana mu kiganiro ca filme ndamuzanye Rihanna ndakeneye kumubona Rihanna merci beaucoup ciao ciao bye bye